Ndavyo ko biriko bigenda nabi cyane biba umuntu ashobora kuvuga reka ndaguha urugero rwa mbere karanga muntu bamaze igihe bavuga bati karanga muntu si ikintu kimeze neza karanga muntu yiravye aho hose wogenda baraguha karanga muntu nta na kimwe cerekana ko uno munsi mfise karanga umuntu imwe ntashobora kuja kwiyandikisha mu makomine 5 10 20 atandukanye kuko nta numwe azomenya ko muri komine kanaka cyangwa muri province kanaka niyandikishije ikindi ca kabiri nuko iyo karanga muntu ko bariko babivuga ziko zitangirwa ahantu neje ubundi bariko bavuga ni kintu wari we wese ashobora muhiriwe buharama amamashini asubiramo ibipapuro ashobora kugenda kiyandikira akishira kwikashe hanyuma akagenda kiyandikisha urumva rero si igipapuro uvuga ngo ni igipapuro umuntu ashobora avuga ati ni igipapuro kitosubirwa seni yari kwiye uno munsi kubifise ibi amazina ari hamwe amafoto ari hamwe y'abarundi kagira iti umuntu kanaka Odifax afise inimero niyi ntizigera ihinduka Odifax ahariho hose guma ari yo onye kandi turavye n'ifoto yiwe turabona ko ari yo onye aho niho hose nyenye seni yovuga iti abantu bariko bitoza n'abantu bakwiye kwitoza sabanyamahanga si iki turazi neza yuko bariko bakoresha ikintu bariko bakoresha ikarata tuzi neza ko ari ukuri turetse nico twebwe dushaka gufasha seni twaragiye hamwe n'abahinga turaraba dusanga seni uno munsi yotanga miliyoni 6 miliyardi 6 mumbabarire izo miliyardi 6 zigakoreshwa mu kugura ama ordinateur 200 ama ordinateur ushobora gukoreshwa cufata ifoto tukarashira hamwe abakozi bangana 4,000 ako kazi baragakoze mu mezi 2 n'inusu uburundi bwose tukaba dufise ahantu hari amafoto hari n'amazina y'abantu bose bakwiye kwiyandikisha urumva rese nuno munsi nshobora kuvuga ngo nta nyinshi ifitiye ico kibazo